aho hari ku kibuga c'inkino ca Komine Vumbi Ntara ya Kirundo kuri wa mbere. Ni ku munsi wa mbere w'amasengesho y'igihugu yo gushimira Imana akazomara imisi 6. Ayo masengesho yatanguriye ku nkuka ya misa yasomwe na musenyeri wa diocese ya Muyinga Joachim Ntahondereye kuri paruwase ya Gasura. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana, musenyeri wa diocese ya Muyinga akaba yamenyesheje ko n'ufise abategeka abaye intungane arashobora kwinubwa agategwa imitego no gushengezwa agashengezwa. Aho yariko yisunga yuko kuri wa mbere ari umunsi mukuru wa Stefano yahamwe azira ko yari intungane, aho yanamenyesheje ko ukuba intungane Imana yamiza ko ikiganza cayo atari by'abakristo gusa. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko igihugu c'u Burundi ari igihugu Imana yasezeraniye abarundi bonyene. Nivyo igihugu cacu ni igihugu c'isezerano koko Imana yasezeraniye abarundi, igihugu bonyene abarundi Imana yabwita ndabahaye igihugu c'amata n'ubuki, kuko babivuze kuva kera narindi yuko Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki. Ariko rero abenshi ntitwabimenye ko ari igihugu c'amata n'ubuki, twarabanje gutama turamara imyaka n'imyaka turimwo inzigo, turimwo ishari, biratuma igihugu cacu tugifutanya. Twarahavuye tumera nk'abene Israeli bari bamaze kuja mu buja bwa Misiri, ariko nabonye n'Imana yarabibutse. Natwe mu Burundi twaraciye muri ayo makuba, hanyuma Imana iratwiyerekea iratubwira iti ubu ongera ndabinjize mu gihugu cyanyu c'amata n'ubuki. Aha rero turi ku rugendo. Urwo rugendo rero rusaba kwizigira cyane, ukwemera no kwizigira. Perezida Evariste Ndayishimiye yanavuze ko Imana ishaka ko abantu bakundana. Iyo mubonye ibigeragezo ntimucike inkokora, ntimusubiranemo, ntimutane kumwikomo, ahubwo iyo tubonye ibigeragezo turushirizeho kumenya Imana yo yadukuye habi. Muri iyi ndwi rero nico catuzanye kwicara haziko imbere y'Imana yacu turabarundi, tuyishikirize imitwaro yacu, dushikirize Imana ivyo dukeneye, hanyuma tuyikengurukire ku vyiza idahengeshanya kudukorera. Nimwiyumvire abana mu muryango usanze abavukanye bariko baragwana, bariko baratata, uri umuvyeyi uvyifatamwo gute? Ako kababaro ugira abana bawe bariko basubiranamwo niko kababaro Imana igira iyo twebwe abantu turiko dusubiranamwo. Imana ishaka yuko tuba abantu bagendera mu mategeko yayo, ishaka ko tuba abakundana. Ikivugo c'ayo masengesho ni umukozi w'intungane Imana imugumiza ko ikiganza, kikaba kiri mu vyakozwe n'intumwa igice c'9 umurongo wa 36 gushika kuri 46.